gendera mu modokari iri filme muko mukamana ngaho onye akona ka video nashoboye gufata aho Big Fizzo bagenda bamushigikiye kubera ikibazo ngira cikinigu n'ishavu rirenze na cane ku muntu wese yagerageza kubikamera ivyo bintu mu bintu abantu batamenye uwashobora gukamera Big Fizzo mwiyo hari yarimwo baca bakubwira ati hagarika canke se ugashobora kwaka telefone. Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes one two hey bakunzi baturasese Hope Ministry ni jewe nyene ni wa muhungu wanyu na cane Silva abazaniye news iriko iravugwa na cane kuri babandi bigira ngo na legend ngo ni bangangari ngo bakoze byinshi nga anye mu gihugu cacu cy'u Burundi ariko burya bavuga ati baca umugani mu Kirundi ati akaruta kandi karakamera na cane ati akari ku mutima gasesekara ku munwa ni munsi wejo aho The Ben yashobora gushika ngaha anye kugataka ku Burundi na cane ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye niho yashika na cane yibaza ati ese uyu muntu biza kugenda gute eske abanditsi n'abamenyesha makuru biza kugenda gute ariko na cane uko vyagiye biragaragara nkuko muri ko murabona ngaho onye ku mafoto abantu ntibari bitayeho Big Fizzo ahubwo bari bitayeho The Ben na cane yuko mu rukurukuru canke se inkuru zava ngaho onye kubera yuko nashowe kubaza abantu benshi ati mbega kuki mwabonye Big Fizzo ntimumufashe canke se mumukoreshe nkuko bisanzwe ariko benshi bavuze ati uyo onye dusanze tumumenyereye kandi ni wa muntu nubwo umusaba ikiganiro ashobora kugutuka canke se ntaguhe ikiganiro mu gihe atagututse irya yose akaba ari ingaruka na cane yagiye iramukwegera niho Big Fizzo yashobora kuba yigaragaza na cane nk'umubouncer canke se urinda The Ben na cane yuko asanzwe ariwe bazofashanya mwako kazi na cane yuko naho nyene abarundi canke se abarundi kazi abanditsi hamwe n'abamenyesha makuru bashoboye kumugayira ivyo yashoboye gukora bavuga ati cari gutuma haza Rinoji kuko niwe mustar mutoya ati mbega wewe katahageze nigiki umushobora guhanura Big Fizzo ku buryo yashoboye kugira wanashaka n'ikibazo n'inzigo n'ishavu bigeretse ku bindi na cane yuko wewe yashoboye kugendera muri V8 itari filme ariko The Ben wewe agashobora kugendera mu modokari iri filme muko mukamana ngaho onye akona ka video nashoboye gufata aho Big Fizzo bagenda bamushigikiye kubera ikibazo ngira cikinigu n'ishavu rirenze na cane ku muntu wese yagerageza kubikamera ivyo bintu mu bintu abantu batamenye uwashobora gukamera Big Fizzo mwiyo hari yarimwo baca bakubwira ati hagarika canke se ugashobora kwaka telefone ugashobora gufuta amasanamu y'ivyo wafashe na cane tukavuga ati none ubuntu canke se ibi bintu tuba turimwo abari biki kubera yuko umuziki ugizwe na showbiz gute ufata ama image hama hagaca haza umuntu akakubwira ati ayo ma image yafute kutayafuse ni ngorane neza na neza nkanje nkavuga ati kuko namye ndi umufighter muri munsi namangwana ndamuga ati je sinshobora gufuta ama image kubera yuko telefone si wawe telefone ni gwanje ariko Big Fizzo ntivyamunezeye kugezaho yaciye avuga ati abo bose bariko barafata ama image ni muyafute yari mu modokari neza na neza bigaragara neza yuko ishavu riniga kuko ntiyashobora kugurura ibiyo ndetse abanditsi n'abamenyesha makuru bashobore kumubaza utuntu n'utundi nkuko The Ben yashoboye kubikora akugurura imodokari yiwe ibiyo bagashobora kumuvugisha na cane mwarabonye kuri screen za Tarisisi Hope Ministry neza cyane nibaze yuko umuziki w'u Burundi ntaho turiko turaja mu gihe uzoba ufise ico bitwa hypocrisy canke se ufise ico bitwa akariganga muhogo kubera yuko hari ibintu bibiri bigenda bitajana mu gihe
uvuga ati jewe ndi umunyamuziki, jewe nkorera umuziki ndundi na cyane cyane naragwaniriye bivanye n'imyaka umuntu aba afise, kuko biba byoroshe mu gihe uba uzi ukitahura ukavuga ati ukamenya icuri kugira ushobore gukora uno muziki neza na neza. Nuko amakuru yarameze kuri Big Fizzo aho yashoboye kugira ico kibazo nko muko mubona ngaho onye bamutwaye nk'umuntu yashavuye bagenda bamukwega canke se bamufashe mu mugongo nk'umuntu mengo bariko baringinga bivanye n'amakosa yahabaye, na cyane cyane yuko atigeze aramukanya na The Ben. Murakoze. Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.